cyangwa badukora igikorwa cy'Imana kabisa. Abana b'igihugu tubakure mu ibarabara, twumve ko arabana mu miryango, twumve ko turi mu muryango umwe. Abo bana bariko barasanzara arabi igihugu nabi wacu. Uza turavuga leta, uwo mugabo yitwa leta nta muzohurira ngo muhane bwake. Sinzi ko ara uwo baba barahura n'umugabo yitwa leta. Yega nivyo turavyihendera ko mu guteza imbere igihugu ngo ari urugabo gwitwa leta. Jewe muzo mutora ubwa mbere ngo amumpere mwiriwe ndamutumye urazoca umumpera bwake ni mwahura. Ni twebwe nyene n'umuryango tubikore. Ico cigwa mugende mukinkorera umwe wese mwishengeriwe. Ayage nabo batwara ayo maparuwase canke amasekirisare. Twumve yuko atakintu twomarira igihugu base tuze duve kuri iyi si tuba tuti hari akantu kamwe twakoze kare twaragashoboye. Nta muntu wo mwibarabara dufise. Byoshoboka ko iki gihugu ata muntu numwe araramwibarabara. Bose kandi dukoranye n'amashengero. Ico gikorwa shaka tuzoyikorana n'amasengero. Sinzoja ngo ngiye mu bandi. Turabe tugikorane neza, tucubake, tugire abo bantu abazoba bajeje kurera abo bana tubahembe. Hama duce tuzibira ntihagiye abandi bana basubira kuvuka baja mwibarabara. Abo tuba sohore tubarere twebwe nyene nko mu muryango w'u Burundi, tubarere tubasohore bashike mu bigero bikorera ivyabo nabo barondera ubuzima, hanyuma twazibiye ntibibandanye biba gutyo. Dukoze igikorwa c'Imana. Ico nagishaka yuko tugikora kugira ngo tuvuge tuti umutima w'ubuntu uratanguye kuza. Wa mutima nabwira tuwureme, nayo ibindi nitwashobora kwitunga ntibizotunanira gutunga igihugu, kandi igihugu kizogenda neza, kizogenda neza. Aho ndazi ko muce mutagwa kubona n'ibindi muba mwarakoze vy'ubuntu, muca mugo mwiyumvira rero. Ari ugira atagiciyumvira rero boti ko wemanitse urutoki. Yego rero boti mumpere mikoro twumvirize. Nyene cyubahiro murakoze cyane kuri ico cyumviro ciza mwarimu ushikirije. Twego tuvugana n'abandi ngaha yuko iyo devoir muduhaye kuja gusura kuvyiga yo tugora, ahubwo twayiko dusaba yuko mwotumenyesha konte tuzoshirako amashengero yose akava ngaha vyumvise, kandi kandi turavuga tuti mu vy'ukuri ku muntu afise umutima wo kubaha igihugu no gufasha umukuru w'igihugu migambi myiza afise, ibihumbi 10 ni make. Murakoze. Komo bikomeye amashini sawa. Ego nawe hagati hariya. Murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kandi umuvyeyi w'u Burundi. Jewe sanzwe nkora ico gikorwa nakibonye nk'umugisha kandi ndi muto. Je navuga tuti naho atobara amashengero natwebwe ubwacu nk'abapastori, kiretse amashengero turongoye ko yotanga 10 natwebwe kuri ku muntu agakora igikorwa kugira ngo dufashe uko ibikorwa by'igihugu iyo leta bavuga ni twebwe nyene. Jewe rero bwanje nibaza ko mushizeho konte twese twotanga intererano kandi hagije kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Murakoze. Aho rero ntitwirirwa turaja mu bindi. Ubu ncangenda best ndafise bureau d'études stratégiques pour le développement, muce muvugana na ministre wa finance kugira ngo duce twogurura iyo konte. Tuzoyigira bloqué, tuzoyugurura umwaka uheze turamahera ariko ingenangana. Duca tuvuga tuti etude nzoba narazihejeje kuzikora vyose n'ikibanza kizokubakwamwo, tuze duce natwe tuvuge ko tudemaye dutanguye gukora nk'umuryango. Jewe nababwiye amashengeri wanje je abaye menshi numva ari sawa kuko no kubera iki. Reka ndabereka igituma. Amasengero si politiki. Amasengero yose akonvereja kuri kimwe ku Mana. Sico kiwe n'abanye politiki bavuga ngo ngiyaha ubundi ngo ngiyaha bakazana kajagari. Ariko ibivamwe amahera yabishize ngaho ikwekerera gusa kugira ngo uce ubona ingene uzoronka ayo mahera yo gukora bijya igikorwa c'Imana ikeneye uzokorera abantu. Ashaka imbere yuko dutangura banze nsome iki gisomwa dusanga mu gitabo
cyo guharura ikigabane ca 18 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 24 tugisoma kubera no mu ijambo ry'Imana baratubwiye yuko vyanditswe kugira ngo bitubera akarorero kandi bitubere n'inyigisho. Naye natwe nitwa turi ngaha dukoranye turamenyesha Imana mu bantu, hanyuma ngo rutangure tutabanje kwiyibutsa ivyanditswe. Muri ico gitabo rero niho handitse ngo hanyuma bukeye umutwe w'amajambo ni Musa agena abakuru bo guca imanza. Hanyuma bukeye Musa aricara ngo acire igihugu imanza. Igihugu naco kiguma iruhande ya Musa kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Sebukwe wa Musa abonye ivyo vyose yariko aragirira igihugu, amubwira ati, ni kuki wicaye wenyene iryo shengero ryose naryo rihagaze iruhande yawe kuva mu gitondo gushika ku mugoroba? Musa yishura sebukwe ati, nuko iki gihugu kizi wanje kugira ngo gihanuze Imana. Iyo bafise urubanza baza bagana jewe, ngaheza nkuzuriza umuntu na mugenzi we, nkabamenyesha ingingo z'Imana n'amategeko yayo. Sebukwe wa Musa amubwira ati, ivyo bintu ugira si vyiza, uriyica mwe n'ico gihugu muri kumwe. Ivyo bintu ukora birakurengeye, ntushobora kubikora wenyene. Ubu rero umviriza ijwi ryanje ndaguhanure, Imana yamane nawe. Uzohora userukira igihugu imbere y'Imana, niwe uzoshikiriza amajambo y'Imana. Uzobamenyesha ingingo n'amategeko, uzobereka inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nawe uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zitandukanye, ubagene bababere abakuru, baba bakuru b'imigwi y'igihumbi, abakuru b'imigwi y'ijana, abakuru b'imigwi ya 50. Nibo bazocira imanza igihugu igihe cyose. Rubanza rwose rugoye bazorugushikiriza, ariko urubanza rwose rworoshe bazogwitunganiriza bonyene. Gutyo uzawire muri uyu muzigo maze mubufashanye. Niwagira ivyo bintu Imana ikaba ariyo igutegeka, uzoshobora kubandanya. Bitaye ko ico gihugu cose kizotaha amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ico gisomwa kiri mu ijambo ry'Imana kubera ngaha muri mwebwe igihe mwatumirwa hariho baje mu manza. Aho muri mwebwe hariho abaje bafise amadosiye yo kuburana ngaha iwanje, kubera mu mashengero 808 ari mu Burundi, izirenga 700 zose ziri mu njyana. Ega niba wiwa utari mu njyana haje impande yawe hari abari mu njyana. Abo bari mu njyana rero bumvise umukuru w'igihugu batubundashitse ngiraje kuburana. Murumvise yuko ntaje guca imanza, mugabo nagira mbaze mwebwe ngaho muri ndongozi z'abashengero yanyu, munaniwe gutora umuti wo mwishengero urongoye, washobora gutwara igihugu? None mwatorewe iki? Nimuvyumvise abajejwe kurongora bake bake, mwebwe murongora bake, birabananiye gutunganya, mugabo kidogera mu gihugu. Mu gihugu ntibantunganirije, na wewe udashoboye gutunganya utwo dukeyi ushoboye mwishengero ryawe. Aha muri mwebwe hari umuntu n'umwe atafise akantu yidoga ko ku munsi, kandi yidogera igihugu, yidogera indongozi. Imbere yuko kura igishitsi kiri mu jisho rya mugenza, akazi kari mu jisho rya mugenzawe, banza wewe nyene ubanze urabi wewe ico gishitsi kiri mu jisho ryawe. Hari abantu bamwe bariko baridodomba, bidodombera intwaro, bakibagira yuko
musitantera atwara benshi kurusha ayo gutwara muga indani wawe vyakunaniye. Ishengero rifise ingorane muri iryo, abo vyananiye tanga imihoho. Umuntu w'umukozi w'Imana adashoboye kwitwaza ijambo ry'Imana kugira atore umuti w'ibibazo mw'ishengero, uwo arabishoboye gutwara ishengero? Ntavyashoboye. Twavuze icyo tuza kwigako n'uruhara rw'umenyesha Imana kugira ngo dushike ku mbona kazoza yo Burundi. Ngaha abari ngaha baje basarukira abandi mu mashengero atandukanye. Aha abisigura yuko uri ngaha wese ni ndongozi, ndavuga yuko uri ngaha arafise uburambe mu bintu bijanye no kurongora abandi. Nkuko mahejeje kubivuga, je ndongoye igihugu cyose, namwe murongoye amashirahamwe y'abarundi bagize ico gihugu. Hariho ufise benshi, hariho ufise bake. Rero ico gituma kubera turi ndongozi navuze nti twisunge ico gisomwa, kuko jewe iwanje impanuro dukuye kwa Yetiro Sebukwa Musa nuko ati uzohora userukira igihugu imbere y'Imana. Jewe ndaserukira igihugu imbere y'Imana kuko turi mu rugendo rugana ku gihugu nkuko tucifuza. Kuko ni habo no munsi harabidodomba nuko batararonka ubuzima muri ico gihugu nkuko bavyifuza. Jewe ikigira kabiri njejwe no kubanymenyesha ingingo n'amategeko, kandi ivyo ndabikora, nkongera nkabereka ingingo abene gihugu bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Gihugu murashobora kukibura mukibona uku ibicumuro bibaye vyinshi mu gihugu, Imana iravuga iti okay, none murashika ko mucidodombere gavyerekana ko utarashika. Mutubadarije ducumura irakitwambura ntagisivya nabo ngwicaca abanyemori ntikirimonogoza sinzoba yirukana. Muri yumvira muti mbega iyo haca haza Yona akababwira ati muragabe bagabo barabaka igihugu kizwa nimubaherana, murigira muvyumvira ngo mbe mugiyo baca bakizwa Imana yacihindura umugambi. None yakibatse uko basenga ibigirwamana. Mwene utwo tubazo nitwo uriyumvira. None ko Imana ari umunyakigongwe, yewe isubiye ko iragira ikigongwe. Sinabwiye ko twebwe imigozi Imana yatuboshe yayibohoye, kandi mwamubibona murabibona. Erega naho harabidodomba urafise nubwo ucumbisha kumwe, kandi hari ababushima ubwo ducumbisha kumwe. Babushima ati afise n'uruvugiro da, dufise uruvugiro. Mugabe igihugu ko Imana ishaka ko kizoba kimeze ntiturahashika, tutegereza kubandanya urugendo. Rero twumve ivyo turimwo, turi mu rugendo turora kuri ya shusho y'imbona kazoza. Turi ku rugendo, ubwo rugendo ruraba twese, ni n'abamwebwe n'abahamagaye kugira ngo tuyage ibijanye n'ubwo rugendo. Nuko mufise abo muserukira namwe, muri bamwe batwara 100, abatwara 50, abatwara 10, muri abo. Urugendo nugwa twese sugumwe, ni twese. Ico gihugu tuvuga ngo ntigiteye imbere, tugaza gupfana umuntu yitwa ngo umuntu yitwa Neva, ngo bona none turi ngo muri cyo giteye imbere ngo vyamunaniye Musa vyamunaniye. Abantu ntibamenye ko urugendo
iterambere ni twese, nta numwe asigara inyuma, nta numwe. Aha rero harageze rwaruhara mutagura kugumva rero ubu uruhara rwanyu mwebwe abamenyesha Imana. Imana irazi ishusho yahaye Burundi, iravuga iti ni igihugu c'amata n'ubuki. Kuva kuri sekuruza wa sogokuruza, kuva hariya kwa Ntare Rushatsi, bari babizi ko ari igihugu c'amata n'ubuki, mugabo ubwo buki nayo mata bategerezwa kuyarondera, mugabo iyo vision iriho. Imana rero yarabanje shiraho umutahe w'ivyo uzokora, nta kintu na kimwe kitariho. Mwebwe rero kuko nimwe muzi iryo jambo ry'Imana, nimwe muzi ko Imana yaremeye umuntu, hanyuma muvyerekane twese dufatanye urugendo. Vision rero ndagigaruka mu cyumve, ni umunsi uzomenya icyo Imana yakuremeye, uzobonye vision yawe, uzofata urugendo kandi uzotera imbere. None uzomenya gute? Uzomenya gute icyo Imana yakuremeye utemeye kugira concentration, usenga Imana, usome, gushikaho wewe ushobora kuvumbura uwo muntu ari muri wewe, ucumenya icyo yokora kugira utere imbere. Mugabo utakoranye n'Imana ntibikunda, kuko vision n'umuntu uryaremwe n'Imana, so umuntu Luciferi se wazokwereka vision. Tuba turi kumwe n'Imana rero tugere tuyibona, kugira ngo twese umwe wese abone icyo yaremewe, duce tugenda mu rugendo rumwe, umwe wese akora. Umwe wese ravuga ati naho ku munsi nahinduye iki muri cya kindi kibi cyahora kimbabaza ndacidogera, nahinduye iki uno munsi. Hamwe ejo uvuga uti ejo naho ndahindura iki, hirya yejo mpindura iki, hirya yejo mpindura iki. Mwebwe mujejwe abo bose kubagarura uwo muzirikanyi, bumve ico bokora, umwe wese agire icyo akora. Ubu rero harageze uko mwese umwe wese abaza ati quelle est la vision de mon église. Ukicara ukavuga uti twebwe imbono kazoza y'ishengero ryacu niyihe. Mupfe mugenda murari murasenga gushika muyibona imbono kazoza y'ishengero ryanyu, muce mugenda muyikurikira, murabe ko hari imyaka 2 izohera mutarayishikako. Murumva naciye kure kugira ngo shike. Nande urumva Musa yirirwa arigisha nyene nawe nyene kwari uko nyene. Yirirwa arigisha. Umwe wese aravuga ati twebwe none irishengero. Twebwe menye ico yabaremeye umwe wese muri rya eglise, je yandemye ngira iki, ucu bunyene ukirema gishasha, ubone ko umwe wese agira ikintu gishasha. Mubirabe muge muti vision d'ensemble. Alors nko mukavuga muti twe dutegerezwa kubona nkubo kugira tuze twemere ko dushitse kuri iyo vision, twubakira urushengero gubatswe n'imiliyaridi 5. Tutabishoboye ntiturashika kuri vision. Subire kwiyumvira mwebwe vision, si mwebwe, kuko Imana irafise vision. Iyumvire generation ikurikira uti mbega irishengero tuzorisiga. Muce muraba nk'umwana w'imyaka 6 ari hajya mu isengero, uti uyu umwana wiwe irishengero ryacu tumusigiye iki? Nico gituma abataye umurongo dufise obligation yo kubagarura baje ku murongo. Ico gihe rero tuca duhindura abandi. Changer toi-même, le monde changera. Wewe tangura ube urema umuntu mushasha muri wewe nyene, tuze duhura n'umuntu atari umwe agenda ngo nta muntu ari mwoya, atari ujya yapfuye agenda. Umuntu abari we duhura aca tangura kurema. Niyumvira ikintu kimwe, umva umwese mwamaze kubona iyo tuva, tubona iyo tuja, tuharabe neza tutiyiba. Iyo tuva niho duca tumenya iyo tuja. Ico nibabwira nuko twamaze kuja bukarodani, ntagira usubira kwimvira ubugaragwa n'ibijya bihe twaciyemo. Ari byari bigoye twaciyemo, burya bwari ubugaragwa. Ndababwire ntagira umuntu asubira gutwara umuzigo w'ibyaheze, kuko wowe wikorera ugenda urabuta ntuzoshike yuja. None
wosubira kugaruka n'ijya myaka ngo dusubire tuyibemo byaraheze reka rero gutwara uwo muzigo iyambure turabaho tugeze duce twibandaniriza duca tugenda tutaremerewe vitesse ikigenda neza mu buga ngo mutwaye umuzigo wakahise kwahere ntabwo ngo uzoshika amahoro ubu rero twarajabutse ubu turiko turubaka ca gihugu turiko turarima vya birimwa ngo nimwamara gushika ngo igihe ngo bitungwa vyanyu binini na bito bizoba vyarondotse igihe muzorima mukimbura mukuzuza ibigega igihe muzokubaka amazu meza murumva ntusanga vyeze ubu turiko turakora kugira ibigega vyacu vyuzure ibitungwa vyacu binini na bito vyose birondoke twubake amazu meza turye duhimbaza Imana ivyo tuvyitegurire kuko niho tuzoba ko tutunze kandi dutunganiwe mu gihugu cy'amata n'ubuki.